Jewe nitwa Abdul Kasim, ndongoye umugambwe Itedesi Kabibanga. Nagira ngo nshime ikiganiro mwashikirije, ariko bwa mbere nagomba nkundire nshigikire mu ijambo ry'intangamara ivyo abantu mwagiye mubaza bagiye bashikiriza, nanjye numva nobigira ivy'iwanje, kandi nkashigikira kandi nuko nico mwashikirije uko severi ibona uko ibintu vyoshobora kugenda neza. Ibi vyose biri byaba ico abaciye ko ni nayo mabi bashikirije ivyo bifuza nuko severi bibona, ndumva naciye ndabishikiye cyane. Bwa mbere akamaru ka kabiri nagira ngo ntera kuri ako karere gatoya mutweretse umutwe w'ijambo bavuga yuko abakenyezi bahohotewe. Uno munsi turi tariki indwi, ejo ni tariki 8, usanzwe ari umunsi mpuzamakungu benshi bavuga ngo ni umunsi mukuru, ariko mu by'ukuri ari umunsi wo gushyira imbere gusubira kwibuka agenda abakenyezi baharanira agateka kabo. Nagira ngo rero bwa mbere mbanze numve uco muri severi muri komatekenya kugira ngo abakenyezi twabonye hajya bashikiriza n'agahinda kenshi, mbere novuga ati bafise yahamuka. Mbega none kimwe muri ibi mwashikirije mu ntangamarara, haba ubutungane haba ku icumbusho, severi uno munsi hoba hariko harategurwa iki do concret kugira ngo twumve yuko ejo kuko bamwe niyo gukora ariko barakura hazogera igihe bakumva yuko baremuruzwe canke bavuwe ryahamuka. Akandi nagomba kubaza ka kabiri, akandi nagomba gushikiriza ka kabiri ni batubwiye yuko noneho turanabizi yuko hariho umugwi wahora witwa CNTB ubu wimuriwe muri severi, ariko muri aba nyene hariho abari barashize imanza muri CNTB, hari abo zari zaraciwe zitari bwashikirizwe, hariho abo zitari bwacibwe zari zikiburanwa, hariho n'abatari bwashingisha imanza. None bo uno munsi bokwizera yuko severi izotangura kubumviriza ryari kugira ngo nyene uko iyo reconciliation ishoboke vuba. Akandi nashaka kuvuga ni uko mu 2021 kwezi kwa kabiri mu severi wari washikirije imbere y'inamashikegeranye n'amashingamateka na nkenguzamateka bikoranye, muravuga yuko mu mwaka w'igihumbi kimwe mirongo itatu na kabiri habaye ibinyabwoko ku bahutu. Icyo gihe mbere inama nshingamateka iravyemeza, inama nshingamateka na nkenguzamateka bikoranye lokongwe bipangirisha iravyemeza, ariko mu nyuma yaho umengo nta kindi cyasubiye kuvugwa. Nuko nabishikije no mwijambo ry'intangamarara habaye ijambo rikonya ko ntigeze muri cishako, kandi mu kiganiro cyagiye gikurikira twigeze suba kurivuga. Sinzi rero yuko kumbure mwasanze yuko finalmente aho rero katajyabaye kugira ngo tujya kubona yuko ari ibyaha bisanzwe cyangwa ari ibyaha gusa by'agahoberabunwa, ariko atabajya bwoko ryabaye kuko mu gihe cy'ihonyabwoko abatembe cy'ihonyabwoko baravugwa abariteguye
abo kugira ngo muri processus ya reconciliation baba bariteguye baca ku ruhande, ariko hariho ababa barashyize mu ngiro tubareze executa abo ngiro ngira ngo muri byo gusabana ikigongwe baheza bagasaba ikigongwe bakakigirirwa n'akakantu kaba karimo. None ko ibi byose ari urufatane muri uko kugira ngo abantu basubize hamwe, mubona bakatwa tuzi ko severe kandi umenga yo ikiringo, mubona mu kiringo mufise hari ico muzoba mwashoboye gushika koti intambwe tuzoba tugeze ko ni canke birashatugoye. Hanyuma rero ako nagira neza ko ni tetre l'actualité mu minsi iheze twarumvise kumbemereye mu 2013 hariho abanditse inyandiko ishyirahamwe ONU bavuga yuko mu Burundi ariko hategurwa ubugonya bwo kurya abatutsi. Hanyuma mbere mu minsi iheze twarumvise yuko umushikiranganji w'imigenderanire y'u Rwanda ashikiriza mu nama nkuru ya ONU ko leta y'u Burundi irafatanya n'aba FDLR mu kugira ubunya bwo kurya abatutsi muri Kongo. Noneho mwenga muri ino ndwi y'abashingamateka y'u Rwanda nayo yarashyize yavuze yuko umukuru w'igihugu cy'u Burundi agendera kuri idéologie génocidaire bita ingengabitekerezo ni idéologie génocidaire. None ko hariho n'abarundi bavuga bati erega kuva mu 1993 kuva ku rupfu rwa Ndadaye harakozwe uburyo bwo kurya abatutsi, mbega none ko tuzi yuko habaho na muri diploma ingwano zigwama kwinshi mbega ni kuduha diplomasi hamwe ejo twokumva muri Nations Unies bavuze bati mu Burundi hariko harakorwa kandi harakozwe kuva mu 2013 n'ubu hanikorera ko leta y'u Burundi n'inzego z'igihugu ziriko zirakora iburyo bwo kubatutsi. Iyo reconciliation twona tukatufata mu Burundi murakoze.